amakuru meza uruhuko vacances ziraheze cyarusubire ku kazi karyoshe n'ingabura mu bitabo bo kazi kuri NCDP TV umva imbere ko dutangura ikiganiro ndashaka yuko mwidondora mubwire bari kwadukurikirana mubwire muri bande mukora iki mubahe. Je nitwa amazina abavyeyi banyise nitwa Deogratias Nshimirimana. Nkaba n'umurundi nkaba mba muri iki gihugu ca Canada kuva mu 2006 umva ndiko ndegereza imyaka 20 hanyuma nkaba nubatse afise umugore n'abana batatu imisore 3 ego hanyuma mu buzima bwa misi yose nahejeje amashuri ya kaminuza muri Université d'Ottawa mu gisata c'ubwigisha aho ukera turaja ku kivi ntangura kwigisha urwaruka. Ari vyiza cyane rero iki icatuzanye ngaha nyamukuru ni ukuganira kuvyekeranye na NCDP. Twabonye yuko mwigure NCDP ashimira Imana mu birongozi ni igikorwa ciza tubona giteye n'ubwoba ukiravye. Rero mwoshobora kutubwira ni gute mwashoboye kumenya NCDP? Je urakoze kuri ico kibazo. NCDP ngene nayimenye nayimenye ubwa mbere na mbere muri iki gihe tugira tournoi basket. Nyene gutanguza NCDP mushinga ntahe Alphonse Nahimana yaradukoresheje umwambaro dukinana uriko logo ya NCDP Express. Ico gihe nta kintu kimwe narinzi kubijana na NCDP habe namba. Hama umunsi umwe rero narafashe urugendo nja Ottawa ari nabuze umuntu tugiye kuyanterema tujana na coach wa equipe ya basket to Patrick. Yaricaye na Patrick na madame wanje tugenda turaganira hama turavuga ivy'amatongo ivy'i Burundi hanyuma canamubwira ko mfise parcelle naguze mu Rutana ku musozi Birongozi ariko naho nayiguze atamugambi mfise w'ico nzoyikoza sinabwabo n'ico nzoyikoza. Nira cambwira ati nzi n'amakuru ati rero wewe uhishije yanda connect n'umuntu to Alphonse Nahimana iyo tongo ryawe ntirizofugusa. Iyo rero tuvuye mu rugendo tugarutse twaca tuvugana n'umushinga Alphonse Nahimana kandi sanzwe nzi akaba ari n'umugenzi tuca turafata programme nyene duhura uko turi batatu ciwe na Monsieur Alphonse na Monsieur Patrick Bizindavi tuca duhurira muri restaurant turasangira hanyuma Monsieur Alphonse aratubwira ido n'ido ingene NCDP yatanguye ahigeze imigabo n'imigambi byose arabitubwira cyane numva ndabaye intéressé ariko nca ndamubwira nti ampa kanya nje kubaza umuryango wanje. Naragiye ndabaza madame ndabaza abana nongera ndabaza nabo tuvukana bose kuko igikorwa ng'ico ubanza kukidiscuta mu muryango bose barambwira bati nukuri turi nyuma yawe komera ku muheto. Nuko rero NCDP nayimenye. Ni vyiza cyane murakoze. Rero ikibazo kindi gikurikira ni ikihe catumye wiyimplika muri NCDP ushoboye kwiyunga na NCDP mu kugira ngo wizane mu ntara yanyu? Ikintu catumye niyimplika muri uwo mugambi wa NCDP ndabona koko NCDP mu civugo cayo kiri mu Congereza ni ariko niragira community development project. Umva ni projet de développement communautaire ya niragira. Umva rero jewe ama projet de développement imigambi y'iterambere ni ikintu numva gose. Hanyuma rero icatumye niyimplika cyane nuko d'abord nari mfise itongo nshobora gukoresha kugira iyo projet izo koperative zigende neza. Ico ni cambere. Ica kabiri no kugira nanjye nzana intererano nk'umunyagihugu w'u Burundi nk'umu diaspora ngira ico mfashije muri igihugu cacu ari nzara hari ubukene nkaje mu diaspora navuga nti contribution yanje intererano nje yo biyihe naro navuga nti reka nanje dufashanye nabo barundi bene wacu bari mu NCDP tugwiza ibikorwa by'iterambere bizotuma abanyagihugu bafungura abanyagihugu baronka akazi kandi cyane tukabigisha imigambi tukabigisha
ubuhinga bushasha bwo gukorera amatongo yabo no gukora umwavu wa kizungu naho nico kintu gikomeye novuga catumye dire n'implika ko ugera nanje ndabe ico no akarusho nozana mu iterambere ry'igihugu. Rero biryoshye cyane kumva mu diaspora aganira ku bintu byerekeranye n'iterambere kubera nico mu bisanzwe twabakwiye gukora nka diaspora kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu. Ntitwaje guteza imbere gusaba aba muri Canada canke muri Europe canke mu bindi bihugu byo hanze, ikuru nuko tuza gufasha. Rero ikintu je cyanyoheye no kubona amafoto meza cyane gose y'ibikorwa byamaze gutangura gukorwa. Wewe muri wewe wiyumva gutumaze kubona mwene ajya amafoto yerekana yuko ibikorwa byatanguye kandi bikaboneka ko hari potentiel yo kubona umwimbo? Nukuri mbonye ajya amafoto yaryoheye cyane. Nawe ishe mu kibanza canje wewe ari ibintu biri kubera ko ari ivyawe biri kubirakoreka wiyumva gututsa kumva uryoheye cyane gose kuko nk'ubu urabona je ndibere muri Canada ariko ibikorwa ndabikurikirana ku munsi biriko bibere i Burundi naho ku musozi wa Birongozi mu Rutana. Urumva ku munsi ndaronka raporo y'ibiko birakoreka kandi urabona dutanguye vuba turi bashasha ariko umuvuduko turiko urateye ubwoba. Ubu nk'ubu nyene ndiko ndakuganirira tumaze kubaka Nyabarega zibiri tubigira twubake zindi zitatu dukwize zitanu. Ubu rero ikindi kinyohera nuko abariko barabikora bagize formation bigishwa n'abaformateur bakaruhariwe babizi. Ubu rero abo banyagihugu bagize formation ubu barashoboye ubwabo bari capable yo gushira mu ngiro ivyo bize. Nta kintu kiryosha nko kwigisha umunyeshuri ejo agashira mu ngiro ivyo bamwigishije. Ubu niwe ariko arabikora ata muntu wo muformateur ahari kandi bakabikora neza cyane gose. Ikindi naco kinyohera nuko nabo nyine bashaka kubikora amatongo yabo uretse kubikora muri yo sa parcelle yanje bashaka kubikora amatongo yabo. Ico ni ikindi kintu kiryoshe cyane. Kandi ikindi naco inyuma ya formation narashoboye gufata abakozi muri abo b'inkerebutsi, narafashe abakozi b'inkerebutsi 200 ndabangaje. Urumva ndabahemba amahera yanje no gutanga akazi cyonyene. Ico ni ikintu kiryoshye. Ikibazo cyakurikira cyari ico nyene kuko biraboneka yuko igikorwa gitwara uburyo bwinshi kuko urumva utegeza kudeplace abantu, utegeza guhemba abakozi. Eske byarakoroheye kwiyunganya mu buryo no gushobora gufata iyo risk? Oya, ntivyanyoroheye kuko mu kirundi bavuga ati uratubika umukanda iyo ufise ikintu ca objectif uviza. Ntivyoroshe ko nkoresha amafaranga yanje. Nta appui financier, nta muntu n'umwe afashe umugongo mu vy'ubutunzi. Nta n'umwe kumbure bazoza mu nyuma ariko ubu ndacikora ku mufuko wanje. Ni urumva ntivyoroshe. Twebwe duhembwa, turahembwa dukorera abandi bakaduhemba. Urumva rero urwemvye 5 urajya biruka bitatu. Iyo ufise umugambi wegure gushika ubu ibintu byose biriko bigenda neza. Nta mukozi yidoga, barakora bagahembwa. Ibikoresho vyankenerwa bikenewe kugira ico gikorwa gikoreke biragurwa ku mwanya, nta gicegwa. Murabibona ku mafoto, murabibona ku mavideo. Rero nico gituma nuvuga ko nishimye ariko bitabuza ko nsaba nk'abantu bo dutera inkunga bakadufata mu mugongo. Nibaza kubona iki kiganiro ndazi ko aratazubura abantu bazombaza ibibazo nzobwira nti umugambi narawutanguye ndakeneye abantu bashigikira bakafata mu mugongo tugasaba na leta y'u Burundi kuko ico gikorerwa mu Burundi. Abayobozi b'igihugu, abategetsi b'u Burundi basi barabe ingene badushigikira nk'aba diaspora badutera inkunga ku buryo n'ibikorwa bindi vy'iterambere bisumirije ivyo tuzobizana mu gihugu. Nivyo rero kuba ariko baradukurikirana barabona amafoto ko baraza kuyabona tuyashira kuri image y'ibikorwa bikorakorwa. Ni gute wosigura iyi projet kugira ngo umuntu ashobore kwitahura kandi ashobore no kwiyimplika kuko twayivuze mugabo urashobora kutubwira gatonya niki muri miki ni gute bikorwa? Ego iyi projet NCDP kubata yizi ni projet ihagaze ku burimyi n'ubworozi. Ku burimyi n'ubworozi abakuru b'ama NCDP batandukanye ko ama NCDP tumaze kuronka yashika 10 ari mu ntara zitandukanye. Urumva barongoye ama NCDP bakora ibikorwa bitandukanye. Nka jewe nivuze n'uwundi w'Ingozi byo dukora ku giterwa c'igitoki. Igiterwa c'igitoki carahonye mu Burundi
kubera ata ico bita les techniques agricoles, les nouvelles techniques agricoles ya bananere yari ihari. Umuziro wa NCDP wazanye ubuhinga bushasha bwo kurinda ico giterwa. Hari abahinga novuga ingenieur Kadende Denis, novuga ingenieur Mark, n'abahinga n'abandi bagendana baza kubashigikira, n'abahinga mu vy'uburimyi n'ubworozi. Rero nka jewe NCDP abono yibwira no babwira yuko ni projet y'aba diaspora batandukanye, peu importe iyo bari, ariko bafite umugambi wo guhuriza ku kintu kimwe cy'uburimyi n'ubworozi. Hanyuma tukanagura ibintu vy'imirima, ibitegwa, na cyane cyane ibitegwa mbumbarugo, ntitugira ibitoki gusa, hari amateke, hari amavoka, sino bidondaga ngo ndabiheze. Hakaba n'ubworozi rero bwa kijambere, inka, ingurube, inkwavu. Urumva rero mu diaspora yumvise ikiganiro, ashobora kubaza tukamuha amatelefoni yacu, turayatanga baze baturondere cyangwa baje kuri site ya NCDP baze gushaka information zanyu. Hari na site ya NCDP bashaka kurondera ama information bazoyasangaho. Hanyuma uwumva afite ikibazo cyacu cyose yohamagara umu NCDP, mu representant wa NCDP wari wese, tuhari kugira ngo tubishure ibibazo byabo. Murakoze cyane. Rero kimwe mu bibazo bya nyuma ngomba kubaza ni urumwe mu diaspora bitabiriye akamo ka leta, kandi turabona ko umukuru w'igihugu yifuza ko diaspora biyempika muri agriculture n'ibintu by'indimiro. Rero nakahe kamo ushobora gutera aba diaspora baba hanze kuvyerekeranye n'iyi projet? Aba diaspora bose bari hanze bafise umugambi wo guterera muri iyi projet. Ico no babwira coco, iyi NCDP ni projet apolitique, nta bintu vy'imigambo birimo. Ikiduriza hamwe cyonyene ni kuvuga iterambere, cyonyene iterambere mu burimyi n'ubworozi. Tuja kuvuga amatiku ngo y'imigambwe ngo ujya mugambo uyuhe uri ari mu NCDP cyo kiragira ko tukivuga, tuvuga ibijanye n'iterambere gusa. Yego. Hanyuma rero ico akamunotera aba diaspora yo bari hose n'abari muri Canada barimo, nuko bo kwita amakamo ka leta. Leta yarateye akamo isaba diaspora kuza gufata umugongo igihugu. Buri umukuru w'igihugu yaravuze ati ngo turifuza mu 2040 cyako iminwa yose yoronka icirya, imifuko yose karanka inoti. Yego. Aba diaspora nabo kabone bakumve, bazana imigambi yabo, baze bashigikire NCDP, buguruza NCDP yo bavuka. Hanyuma nabo baterere mu gikorwa cyo kugaburira abarundi bose, kuko hariyo bashiki bacu, hariyo ba data, ba mama, hariyo abavukanyi bacu. Natwe twerekane akarusho dufise nk'abaturungitsino, tubereke ico tumaze, tugaburira abo twaseze hariye. Natwe muri imigambi y'iterambere akanoti ndi tugasiga inyuma. Nikaza tuzo gacakira tugashira ku inyuma. Yego. Nkuko igihugu cyacu kivuga ubumwe ibikorwa amajambere, urumva aba diaspora mwatewa kamo, murafise imirima, murafise amatere atari cultivé, turabasaba yuko mwumva akakamo, kuko nitwashira hamwe kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa, igihugu cyacu nikizobura ifungurwa, kandi turashobora no kuzokwexporta hanze ibifungurwa bivuye mu Burundi. Rero murakoze cyane Monsieur Deo. Murakoze Monsieur Daniel. Yego, ubwo rero naho utaha. Yego utumire bwa muhaye murakoze. Murakoze.